ndabaramukije amahoro y'Imana bane namwe bakunze ibiganiro vyacu nongera ndabaha n'ikaze mu kino kiganiro bwana Musisangutse ndakuramukije cyane. Yesu uragize neza aridakunda mutsa je ndakomeye meze neza ego nawe ndabona ko meze neza kabisa cyane kabisa. Reka nce ndamutsa bagiye kwana twe muri kino kiganiro aho bari hose nanje ndabahe n'ikaze. Urakoze cyane reka ndagushimire kuduhera ikaze abagira badukurikirana muri kino kiganiro. Rero turaza kurabira hamwe ku nkuru iri kiravugwa ku isi yose ku rupfu rwa Wiringoma. Ariko rero M23 hari itangazo iri kirasohora ivuga yuko Wiringoma atoba yashengeye. Turaza kurabira hamwe kandi ku yandi makuru ariko aravuga yuko General Sultani Makenga nawe yoba yitavye Imana. Bwana Musisangutse reka duhere kuri iki kivuga yuko Wiringoma atoba yapfuye. Ayo makuru kabisa niyo bo hariho uvuze ngo na General Sultani Makenga ko yitavye Imana. Ega amakuru ariko aravugwa ari wambwiye ngo abantu bose ntibitaba Imana. Bitaba harabitaba Satani bo ntavyo nzi. Ikindi kandi nzi nuko ubundi Imana idahamagara abantu bapfuye. Ya Imana ihamagara abantu bazima kugira bakoresha. Hama bajya bapfuye nabo bagiye. Iyo mvugo sinzi abantu twayikuye kuvuga ko iyo umuntu apfuye aba yitavye Imana. Bo anyway si bitu tugiganira. Ego karagaciyemo kabisa. Ibitangazamakuru byinshi ejo niyo nkuru byiro bishikiriza cyane gose yuko Wiringoma yaguye mu gitero cabereye hajya muri Rubaya. Muri Rubaya sevre harabaye igitero cakozwe na drone. Bagaca bavuga bati rero na Wiringoma ngo nabandi 9 barapfuye harimo n'abamercenaires babiri. Mugabo Jesse nigeze nemeza ko Wiringoma yapfuye hajya mu kijya gitero. Ubundi Wiringoma yapfuye kera. Atire yapfuye gute? Wiringoma yapfuye kera ibyo abantu barabizwa babishikirije kenshi. Wiringoma yaguye muri Uvira Karundo. Mugabo AFC M23 ntabwo yigeze yemeza ko Wiringoma yapfuye nkuko babivuze. Nabo nyine itangazo basohoye mu bucabuca bavuga ko Wiringoma ameze neza atakibazo kabisa komeye aramabuye. Hari umuntu yoca babaza ibibazo bitandukanye. None ko tuzi ko Wiringoma ari we yarasanzwe ari umuvugizi w'ibya gisirikare wa AFC M23. Wiringoma ni ryari aherutse kugaragara avugisha gisirikare cyabo. Ko n'isanamu batweretse hajya icanzu bari kubavuga ko basohoye abasirikare 9,000 nako 7,000. Isanamu ya Wiringoma batweretse ko yari yakozwe na intelligence artificielle. Urumva ko c'est vrai bo igisirikare cyo sigira ibanga gutangaza ko Wiringoma yapfuye nka M23 novuga ko bo baciye intege abandi basirikare basanzwe bari kumwe kuko hari abasirikare benshi bapfuye bo muri M23 bakomeye cyane kandi mugabo batigeze batangaza sivyo. Mugabo ibitangazamakuru byinshi byo mu Rwanda nibyo byemeje ko Wiringoma yapfuye. Ibitangazamakuru byinshi byo mu Rwanda hariho abo ubona barira ukabona nyine kabisa ko bababaye ngo babuze intwari. Hakabaho n'abandi ubona nyine barira mugabo bidashemeye kuvuga ko Wiringoma yapfuye sivyo. Hakaba n'abandi banashaka bitababaza abo mu Rwanda batarira bavuga ati yego Wiringoma yari intwari twabuze umuntu ukomeye. Umuntu akiba none Wiringoma yabaye umunyarwanda kumva ryari ko yari umukongomani bigenda gute ngo bibabaza abanyarwanda. Hari ikinyamakuru nako ndumviriza kiriko kiravuga ubuzima bwa Wiringoma numvise ko bavuga yavukiye mu Rwanda. Rero sinzi impamvu navuga ko urumva rero mu Ventura n'abanyarwanda ntibakire bakongomani. Ibintu birayobeye bizohinyuka. Reka twandana nziganiro cyane sivyo. Abanyarwanda benshi nongeye kuvuga ko bari kurizwa n'urupfu rwa Wiringoma. Ni bimwe mu kirundi bavuga ngo akare mu nda y'ingoma kamenywa n'uwayikanye kabisa sivyo. Akare mu nda y'ingoma kamenywa n'uwayikanye. Ntitubone bose biriza ngo barijwe n'urupfu rwa Wiringoma ihibambeho. Ntabwo bari kubarizwa n'urupfu rwa Wiringoma. Bari kubarizwa n'iki? Ahubwo bari kubarizwa n'abasirikare babo bapfuye. Urumva? Urabafanywe na Wiringoma igihabwe Karundu. Uri nabajya
baguye hariya mu Rubaya kuri kijya gitero cyakozwe na drone. Ego. Musanzwe nibo bariko barabariza. Kubera ko tuyifate muri nzira. Bariya bapfuye bari Ndawuringoma. Nabajya baguye mu Rubaya. Harimwo abo baziga ko bazogirwa barongozi. Ego. Nka hamwe boramuka bafashe Kivu. Nkamwe Kivu boyihindura igihugu nkuko bavyifuza. Ko Kivu bayihindura igihugu. Harimwo abo baharura ko bozobaye abarongozi. Usanga par exemple bakanaka bobaye ufate nk'abaministre mu gihugu ca Kivu. Kavuga abandi bobaye boshinzwe amabanga akomeye mu gisirikare cyabo. Abandi ugasanga bakabahura ko nibyo biri kwira babaza cyane gose. Sivyo nibyo biri kwira babaza. Ubundi ntibiko barabazwa ni mu byumve ko bajya abasirikare bari Ndawuringoma basumbye agaciro cyane Wiringoma. None ko bibatangaza ibi niko kuri rega iyi niyo politike FPR Inkotanyi bakina. Sivyo bari abasirikare barinda Wiringoma. Urana ndavuga Wiringoma namuvuze. Aba bariko bararinda uyu Corneille Nangaa. Basumbye agaciro Corneille Nangaa. Kubera ko ndabona abanyarwanda biturabizi na RDF. Mugabo bo bari muri kijya gikorwa mu buryo bwa stage. Bari kurondera experience. Sivyo basumba Wiringoma, basumba Corneille Nangaa. Ariko rero sinko ndabitahuruko. Sivyo kandi kizi kano karugira ngo abantu babitahure. Ubundi Wiringoma yari kondom, yari nka kondom. Yari kapoti, yari agafu, yari nka gafuko. Ariko baravuga ko ujya mugabo yarashoboye kabisa. None boreka kubivuga gute? Boreka kubivuga gute? Nshaka ndaguha ubururu butandukanye. Sivyo none FPR Inkotanyi ntimuze amateka y'abakanyarengwe. Ntimuze amateka y'abapasiteri Bizimungu. Murazi ngene by'abagendeye bajya abari bafise agaciro cyane gusumba niriya escort yabo baya abasirikare babarinda. None bajya bari nka kondom barabakoresheje igihe cyabo kirarangira barabajugunya. Rero n'Abawiringoma nuko uyu Corneille Nangaa nuko bafise agaciro gafise varu nka kondom. Kondom irangije gukora baca bayita nta bindi kabisa. Rero na Wiringoma kubabazwa n'urupfu rwiwe. Kumbe tuvuge ko icyo bakagomba kumukoresha kitari bwahere. Mugabo Wiringoma wewe bamuvuga ko cyane gose ko no kumwica bagomba no kumwicira. Hari n'amakuru avuga ko ari nabo banamwiciye Wiringoma ataguye. Ngo nibo bamwiciye n'undi nanjye niko ndabibona mu commentaire. Hari amakuru avuga ibyo kubera iki Wiringoma yashatse kuzana ibintu by'ubwenge mu vya AFCM 23 atazi ingene M23 yabayeho. Sivyo Wiringoma nimwe nakubwira yinjiye mu mugambi wa FPR Inkotanyi atarasanzwe ari mu mugambi wa FPR Inkotanyi. Hajya abantu bari muri M23 bari mu mugambi wayo wa vrai Sultan Makenga kabisa. Ujya ari muri planification ya M23. Mugabo Wiringoma uyu Corneille Nangaa uyu musirikare mu generale bya Mungu ajya n'amakondomu bagomba gukoresha gusa barangije bacu. Rero ukumuri kubona abanyarwanda benshi bari kwiriza cyane. Bari kubabazwa n'abari abasirikare bapfanye na ba Wiringoma. Bari kubabazwa n'abajya abasirikare baguye muri frap yabaye hariya mu Rubaya kuko babazigamo icyizere cyo muri kazoza. Bari babafite icyizere cyo muri kazoza cyuko aribo bagomba kuzokubaka igihugu ca Kivu. So ikindi kandi kugutangaza yuko Wiringoma yaguye hariya mu Rubaya. Ndabivuga biri gutangazwa n'ibitangazamakuru byo mu Rwanda cyane. M23 bwo yakomeza kubihakana. Sivyo uku kubitangaza nuguca inzira. Sivyo ndabisobanura gute? Ubundi ni n'amahirwe banagize Moshitero. N'amahirwe bagize ko baronse uburyo bagomba guhamba
abasirikare babo babahambanye iteka. Sindiho ndabitahura. So Uwilingoma yarapfuye apfa muri Desambre aguye i Karundo. Ushobora niba baramuhamba. Uwilingoma yapfuye Desambre. Ariko bari kwatangaza ko yaguye i Karundo. Yego. Babuze ingene bamuhamba. Bamuhambe gute batatangaje urupfu rwiwe. Byabaye mu ibanga. Byabaye mu ibanga. Aracaye muri morgue. N'abandi basirikare bapfanywe nawe bari muri morgue. Sivyo? Aba rero baguye hajya muri Rubaya. Ndabite kare bagiye gutanga amahirwe yuko babandi bose bapfanwa na Uwilingoma bagiye noneho guhambanwa iteka muri Goma. Bagiye kubazana amasandugu babahambana iteka muri Goma. Kubera ko ijya frappe yahaba nimwe mu kindi bavuga ko urubanza rumwe rumarazibiri. Urubanza rumwe rumarazibiri. So ku Banyarwanda n'amahirwe bagize yo kuronka ingene bagomba guhambana abasirikare babo babahambane iteka. Kandi si bose bazohambwa i Goma. Hariho abo bazokuramo. Hariho abazotwagwa i Kanombe mu Rwanda. Sivyo? None bajya abajenero b'u Rwanda bazohamba i Goma se? None bazobatwara i Kanombe. Sivyo? Rero ruriya rupfu cyangwa se iriya frappe yabaye ku rundi ruhande tubwite yuko ari amahirwe. N'amahirwe ku Banyarwanda. N'amahirwe bagize yo kuronka ingene bagomba guhamba n'iteka abasoda babo bari bamaze imisoga ku mingo rugamba. Kandi attention, ega ntibaza guhamba gusa bajya baguye hajya mu Rubaya. Hari ibiziga byaremaze iminsi mu mamorgo. Byose baca babihambira hamwe. Ko bavuze ko batanye igitero ca drone. Niko bavuze. Muganga ntambara zimaze iminsi 5 ziba. Zaba atabasirikare bapfa. Barapfa. Aho agenda ashobora kwiyumvira ujya mugabo Kagame ariyicariye kabisa aratekanye. Kagame yotekana gute? None wumva aticaye ariko abandi nabo bariko barapfa ariko simbona. Nama nabivuze nunda bisubiremo. Kagame don't big mind. Sivyo. Uriya n'umukriminere wo ku rwego rwo hejuru. Yego. Uriya wewe urabona wewe arida ashobora kukwica ubutungane bukaza gufata mama wawe kare we yakwisha kabisa kubera tekinisite ziwe kandi ari we yanyishe arakwica uriya bikagaragara ko nk'ari mama wawe yakwisha mama wawe akazoja kugwa mu mpimba arengano tutahura how much yozokwicwa n'agahinda abuze umwana wiwe bamwambitse iceye yuko ari we yamwishe sivyo isi yose igiye kumenya ko mama wa Harida yari umwicanye kandi ari Kagame yabikoze ujya ni kwakora rero sivyo batanguze system ya punguza mujinga kabisa sivyo gabanura inji yo kugabanura inji binamana yavuze kenshi ari abatabitahura sivyo iriya system ujya Kagame yayiteguye abantu ntabyo batahura kandi nubu ari abatabitahura usanga barabitabuye kubera kenshi urakunda kubivuga abantu bakunda gukurikirana ibiganiro byacu mugabo abikora mu buryo no kwita crime parfait d'abord bwicanyi bweranda ntibunaba mugabo we abikora mu bwicanyi bweranda none ko baguye Karundi bishwe na FRDC par exemple ni drone FRDC abarasi Karundi abejo ni drone FRDC yabarasiye mu Rubaya bari abantu ndi yabishe ko ni FRDC siwe yabishe na drone ni drone kabisa mugabo ni Kagame ubundi yabishe Kagame arazi yuko baje batoshobora FRDC we aciye abatega FRDC kuko azi neza ko FRDC iza kubamesa bagapfa yarakeneye ko bapfa mugabo ntakeneye kubirasira ntakeneye kubicisha gafuni aca expose arabure FRDC kugira ibice uyu niwe Kagame ntiyicaye ntatuje ega amaraso arahuma kabisa amaraso arahuma hari umupatiri nuko nimba ari nta mwana nimba ari inde niwe yabivuze amaraso y'umuntu arahuma arakurikirana ntahera nuko Kagame ntashobora gutuza aho ari hose je ndahamya ko umutima wiwe utigira ubutekanye n'utekana none wotekana gute ku maraso aguma menagura exactement so rero abanyarwanda rero benshi bari kurizwa n'abari abandi basirikare bafanywe n'abajya nisa amakondomu ko bajya nibo bari bafite icyizere cyo muri kazoza nayo bari yabo bavuga bati reka badufashe gushika ku ntego yacu hama tugira iki tubirasira ibi irane domeme kuri mwe byaba mundi 2015 sivyo 2015
bashatse gutembagaza ubutegetsi bwa perezida Nkurunziza kabisa. none buri uribaza ko niyo mbare plan yarayirimo gute ataba yarimo kandi ari we yarabihagarariye kumurikirana na politiki yaratangaje ko bafashe igihugu niyo mbare mugabo si we yateguye ijya kudeta yateguwe na Kagame ati baramuhenze ijya Kagame niwe yateguye arondera abantu ayikoreshamo none ndaguha kandi karo kari teresa 93 bagandagura president Ndadaye ninde bace bagira president kumbe wakiye mutano ushaka kwatabizi wowe cyangwa utabyibuka bace bahashira umuhutu witwa Ngenzeboro France tibuvuga ko ari we president ego Ngenzeboro France bajanga n'ibizuru araprogama kari president kandi umva ya muri obligation kuko kutabikora byari kumubera urupfu yatabikora baca bamwica umusanze kujya niko abahima bakora neza cyane baragusuka wewe gwacutega umutwe ti Kagame bagandagura president Habyarimana ntiyaciye yitangaza kuba president no baciye bahashira hari binababaza no kubimana hari binababaza ubu yakomana nawe bana Pastor Bizimungu burya nzokurikira no cy'amateka ye abantu babitaho nzogikore kabisa yarakoreshejwe igihe cyo kirahava yakoreshejwe kugira ngo Kagame ntibigaragare ko ari we yakoroye indege ya Habyarimana ego motifu ngo siwe ashitaba president ubundi niwe ari president même si atari ari president niwe yakomanda rotu ego tukome ari nawe reka rakomanda M23 yaranavyivugiye mu ma speech yiwe avuga ko Goma ariwe ayifise kuyiholasha bitoroshe na gato ko nivyoroshe none urumva ko nena nga ajejuke nimba Kagame afise Goma ko nena nga urumva ari biki ntacari barindiye kumukoresha urumva yani niki singira vita urabona umusigati wekenye ugakamvura kabisa ugakamvura bira bisigaye ugacucira ujya niwe ko nanga niwe bawuri ingoma niwe bavyamuntu Kagame niwe ari à la tête ya AFC M23 nawe ubwo yarabyivugiye rero abanyarwanda reka barire bafise ikibariza ni kubera ko bari kuhatakaza abasirikare benshi kabisa hari post nabonye ya Moses Chimamanda ari gutaka ngo uri ingoma ngo yari intwari ngo ageze ngo abantu bahunga ngo ageze kitusa agashaka kwerekana ko ngo uri ingoma ngo yapfanye ngahano ngo yapfuye yaguye ngo hapfuye ngo nabana nimba ari bangahe abagore otama abagabo otaba abasivile kwerekana ko leta ya Kongo yishe abasivile ego mandi majambo no mu gutaka uri ingoma ariko nje ndakabaza ikibazo ubu nk'uwe arida ego woronka deka ntoco umuntu akomeye neza cyane none woreka ko umuntu akomeye kubera imvuvu z'amategeko ego none wiri ingoma ko bamukoresha kwica abahutu bene wabo boreka kuvuga ko yarakomeye wiri ingoma ko bamutegeka ibintu byose akora akabyubahiriza boreka kuvuga gute ko yarakomeye mugabo nawe ahatange gucira kenge akabibona yari yatangiye kwirevolta ure yari yaciye akenge yari yatangiye kwirevolta avuga ati sinawe urakoma twebwe tuje mu makartier twegeranya ugwaruka kugira ngo tuze kurukoresha mu gisirikare cyacu hama mukaja kurugandagurira ku karubanda ataco wazira agakosa gato akoze ukamukubita gafuni sivyo ivyo sishobora kutera nka uri ngoma reka dushime ko yoba apfuye yamaze kubitahura ngira yoba yarihanye na gatonya none ko yabanga ry'umutima wiwe byo ry'umutima wiwe wiri ngoma niwe muntu twabonye asaba justice ku rupfu rwande uriya mutipe yitwa Magloire sivyo wiri ngoma niyo mpamvu ndakubwira ni urupfu rwa wiri ngoma nta munyarwanda numwe gobabaza kuko bose bari bazi ko wiri ngoma y'agakingirizo bagomba kugakoresha barangije bajugunye ibyo bari babizi hariho mboneho n'akajyo kumbure ko kubwira n'abandi ubundi ibiri kuba muri AFC M23 bishobora no kutuba ko natwe mu buryo buri indirect
none ugira ngo aba batangazamakuru bari kuvuga amakuru y'ibinyoma baba bahawe babizikana n'ay'ibibeshi kugira baduze amavyuzi ukuvuga amavyuzi gusa harabahabwa amafaranga sivyo kugira ngo batangaze amakuru y'ibinyoma none kuri kibo batokibaza yuko bazomera nk'abawuri ingoma ari amakondoma ari gukoreshwa mu gice cyo kirangiye bakabera imira kuri amabanga baba barabahaye so twakagomba kuba open tukara donc ikibaye hariya tukacirabishako kikatwigisha tukamenya ukuri biragoye cyane yuko tuzobohoka tanke tutariko turakenera kumenya ukuri still tugishaka kubandanya tubayeho mu binyoma mu gufekinga ubuzima bizotugora kuba twidegemvye biragoye cyane gose bona musesanguzi hari handi makuru ariko aravuga yuko General Sultan Makenga yoba nawe yitavye Imana ayo makuru nawe urayazi Sultan Makenga batangiye kuvuga ku munsi w'ejo nawe yuko yarari hariya muri Rubaya kandi niho yarari c'est vrai ça je sais ndafisa merima yarari hariya yamugeti Makenga niho ari mugabo je ku makuru naronse Makenga yari yavuye mu ijoro ku makuru naronse mugabo ibitangazamakuru byavuze ko ngo nawe yarari hariya hama ngo arabatushe arakomereka ngo aca atwagwa kuvurirwa ikanombe yo gucu Rwanda ari makuru bavuga aho bamwe bavuze bati nawe nyine kuba kadenduye aza kugwa hariya ikanombe mugabo aya makuru ntokwemeza kubera ko mu busanzwe iyo habaye ikintu nka kiriya n'amakuru y'ibihuha aba menshi n'amakuru y'ibinyoma akaba menshi ngira ngo wabonye isanamu ariko barerekana ku mbuga zitandukanye z'umuntu ngo ni uri ingoma yapfuye nayibonye ni nyinshi hari isanamu imwe yakozwe na intelligence artificielle ajyamye hasi yambaye tenue militaire n'amaraso menshi ava hejuru kuntu biraboneka kabisa batari byo hariho n'iyindi bari kuberekana y'uwo arasho na drone c'est vrai wacerekana ngo ni uri ingoma uriya ariko ikintu kimwe ngoma nda nsabe tuguruke mu mutwe vumara mudukurikirana wiri ingoma yoraswa na drone muri Rubaya sivyo hama bakamufata ifoto bande bayimufata ifoto zageze gute kuko deja drone imbere yaramwiciye hariya muri Rubaya nakarorero drone yaramwishe hama abi wabo baramwegeranya baratwara ikiziga muri morgue sivyo irane domeme kumwe byagendeka Karundi drone ntizabatabiye none zarabishe none hari foto rimwe mwigeze mubona ziriya foto bari kubereka ni z'ibinyoma zije ntabwo ari foto z'ukuri ni z'ububeshi so rero ndabizanye muri angere kuvuga ko ibitangazamakuru akenshi iyo habaye ibintu nk'ibi bica bikwiragiza amakuru y'ibinyoma cyane gose mu kwerekana yuko nabakana kabapfuye burya bazoguma bazana n'abandi mugabo ari fin de temps tuzozi tubabona ari bazima bakomeye rero iki ca Sultan Makenga ntaco no kwemeza kabisa nta makuru uramenya kubganje ndagiha 1% niko cyo warukuri kubganje no ku makuru sanzwe office ariko ndagushimire cyane kuri vyinshi utubwiye bya biri ngoma uradutahuje neza turumvise ko atahikanwe n'intambara yejo oro n'ububeshi bariko baragira n'ububeshi kabisa bariko barondera nyine ingene bamahamba iteka urako nyine bari bavuze ingene babivuga abandi nabo baronse opportunity yo guhamba abasirikare babo baguye babahamba iteka ko bari bavuze ingene bitangaza burya bana ko bavuze ko ari abantu 9 baguye hariya uzona baje guhamba abantu barenga 50 kabisa kandi tuzi ko abantu bizo public uzobona baje guhamba abantu barenga 50 reka tubirindire turaza kandi tuzobibona reka nongera ashimire n'abari ko baradukurikirana ndababwira ati mubandanye mukurikirana ibiganiro byacu nongera ndababwira ati abantu bataragira subscribe mubandanye mugira subscribe kugira ibiganiro byacu bibashikire byoroshe muje muri commentaire narabwiye ko kijya kibanza ni kibanza kabisa twabasigiye ndabwira ko dusubira mu bindi biganiro bikurikira naho utaha